Iryavuzwe ryaraye ritashe igihe cy'isaha 4:20 zo mu gitondo. Indirimbo Nshaka kumera nk'abandi yarigiye ku rubuga rwa YouTube. Babigize abantu ijana ngo indirimbo icifutwa kuri YouTube mutaniyo migambi bagufitiye kweri. Amazi akabaherana muratubwira tubazanire kizimyamoto tubafashe. Abatari bake bari barindiranye igishika iyo ndirimbo yavuzwe k'amajambo menshi. Mu gihe bamwe bari bagamije kumva uko iyo ndirimbo imeze, hari n'abandi bari bategereje gukora igikorwa cyo kuyisubiza hasi cyo bakunze kwita kuzimya. Nkuko mwabibonye ku mbuga zitandukanye, hari hamaze kujaho groupe ya WhatsApp yiswe Dj Fernando na Alvin. Iyo nayo ikaba yari igamije gutora iyo ndirimbo bakayishira ku mbuga zabo za Facebook, ariko kandi bakigishwa kuyisinyira nk'ari indirimbo y'ibitera soni. Umwe mu bafana ba Alvin Smith vyaramwase mu ndamaze gushigwa muri iyo groupe. Yahisemo kumena ibanga arungikira ubutumwa Alvin Smith amubwira ukuntu umugambi uri gupangwa. Umviriza boss, nabanda gutelefona ntunyitaye. Urumva je ndi mu ka groupe kari hano kako kapinga. Je banshize muri groupe iri hano. Ngo zimije biro fungo vya Alvin nande na nurya na Fernando. Rero ngoma mbona abacana cyane ko mu yo groupe bavuga ngo indirimbo yaho kayisohora baca bavyenda kuri bya burungu butatu, hama baca bandika baca bavyenda ngo kuri ngo sexual content, ngo babigize abantu ijana ngo indirimbo icifutwa kuri YouTube mutaniyo migambi bagufitiye kweri. Abatipe nta keza kabo gusa ndabizi ode ntuza kwisoma gusa nakundi. Dj Fernando ntiyigumije akibona ivya ya groupe ya WhatsApp yagize ati: Fernando kuva mu kwa gatanu mu muzimya asha ngira yaka cyane n'ubu ntarazima, akurikiza utuye mu gitwa kwitwengera. Yarakomeje ati: notebye amazi akabaherana muratubwira tubazanire kizimyamoto tubafashe. Mbega indirimbo imaze gusohoka byagenze gute? Nshaka kumera nk'abandi, ndashaka gukundwa uko bibera, kuba mu rukundo rega nanje vyombera imbabaza umutima. Nk'ibisanzwe indirimbo yararabwe ku rugero rushimishije, kuko mu minota 10 gusa indirimbo yari imaze kurabwa n'abarenga 1000. Dj Fernando muri ako kanya ntiyigumije, yagize screenshot yerekana video ko iri ku muvuduko maze aritwengera gusa. Alvin Smith we yihanganye buraca akoresheje link y'iyo ndirimbo, nawe yagize ati: mwabo promota 5 afise n'ababona 50,000, mutera induru mengo ni mibu ya 0R. Indirimbo naho mwoyiposta mu mazu yanyu nta kibuza kwiduga. Mbe mwabonye ko n'abasubscribers baguma bongerekana, hama ngo mukuye kutwanyu barabahenze muramaramara mwavyanamwe. Biboneka ko bashatse kwerekana ko imigambi yapanzwe nabo bisa bagambanya atanambwe yateye. Mbega w'iyi ndirimbo yibona gute? Wayakiriye gute? Niki wobwira abo basore?